urukundo ni impano isumba izindi zose kandi n'ibwirizwa rikuru twasigiwe na Yesu Kristo umwami wacu. Nico gituma umukristo agomba kurangwa n'urukundo ahari hose mu bikorwa vyiwe vyose, akitaho na ntaryo mugenzi we kugira ngo amererwe neza ashoboye gushitsa iryo tegeko ry'urukundo. Kuri uyu munsi w'isabato igenekerezo ya 6 kwezi kw'indwi umwaka wa 2019 abakenyezi bo mu ishingo ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi bahurikiye muri misiyoni ya Bujumbura bagendeye abakenyezi bagenzi babo bari ku bitaro by'abasanzwe bagendana ubumuga bwo mu mutwe aho benshi batazira kwa Rojante. Abakenyezi bagwariye mu bitaro CNPK bagaragaje akanyamuneza mu kwakira abashitsi babo babagendeye. Abo nabo baje babagemurira ijambo ry'Imana rigizwe n'amajambo yo kubaremesha hamwe n'agakemanyi kagizwe n'ibifungurwa, ivyambagwa hamwe n'amasabuni. Abakenyezi bagwariye mu kigo CNPK banejejwe n'ikimenyetso cy'urukundo beretswe n'abakenyezi bagenzi babo b'Abadventiste b'umunsi w'indwi, bongera banabasabira n'imigisha. Cyane jenda bakiranye n'umutima w'ugweze kuko mwadukoreye ibitangaza, kuko turi tugwaye turihebura cyane gose tukabona menga ntituri kumwe n'abandi, ariko kubera mwatwibutse mukaza kuturaba n'ivyiza mwakoze, muhorana umutima w'ikigongo mwame muratwibuka nimutwibagirwe nejo bundi muzoze muratwibuka muze kuturaba hano turi burya tuba tugowe. Hanyuma icyo nabashimira nuko mwakoze kutuzanira kano gakemanyi, mwakoze neza cyane gose. Nk'ubu je nari imfuvyi sinagira isabune yo koga, mukoga ndinda gusabiriza, none mwatugiriye neza cyane gose, nimuhabwa amashimwe n'icyubahiro. Amen. Murakoze kumwatugemura kagaseke mwaduha agasone ko koga, tutagira agasone ko koga. Imana ibahezagire kandi yongere bongere imigisha mu izina rya Yesu. Amen. No ku ruhande rw'abakenyezi bagendeye ikigo CNPK wabaye umunezero mwinshi cyane kandi bishimira ko bakoreshejwe n'Imana. Ku mashengero yose agize misiyoni ya Bujumbura twaragiye hamwe turumva ico cyumviro, nk'abakenyezi bose tuvyumva kumwe, kuko nka Kristo yabivuze tukwiye kugiranira urukundo. Bose rero bariyumvisemwo ko bakiye kuraba bagenzi babo, maze tuja hamwe turiyungunganya muri bike abakenyezi dusanzwe dufise, maze turagira ico dushitseko kugira ngo dushobore natwe kugira ngo tushike ko bana bavukanyi bacu. Ibyo byari bigizwe n'ibiro birenga 100 by'ibiharage, ibiro birenga gato 100 by'umuceri, n'amakarto ashika 15 arenga ko gatoya y'amasabune, hamwe n'impuzu n'ubuyi n'ubufu hamwe n'isukari. Benshi ntibabiyumvira ko kugira ngo bashobore kubashikira, nkuko mwabibonye n'abantu b'urukundo bigishika. Rero natwe dushimira Imana yaturungikiye umwe mu wayo wera kugira ngo dushobore kuza kubana nabo, kugira ngo natwe tubereke yuko atari bonyene, hariho n'abandi bantu babitayeho kandi bama babasengera uko bukeye nuko bwije. Byasabitse kubikemanyi bari bateguriye abakenyezi bagenzi babo, byababereye byiza no kubigerurira ku bagabo bagwariye muri ico kigo. Dufite umunezero udasanzwe kuri uno munsi, twari turamutse tugendera abakenyezi canke igitsina gore mu bitaro bamenyereye bavuga kwa Rojante byabafise ubumuga bagenda nabwo mu mutwe. None Imana iduteye iteka, twari twaje twitegekanije agaseke ko guhereza abantu 60 b'igitsina gore, ariko Imana iduteye iteka ridasanzwe. Abo 60 twabaronkeje kandi vyiza cyane binezereje bishimishije. None ubu naho bigenze neza gose kurusha, Imana irahezagiye, turonse ibisaguka twacire tubijana mu gisata c'abagabo naco, aho tugomba guhereza abagabo barenga 150 amasabune 2 hamwe n'abandi bashika 200 baza kuronka nk'ivyo abakenyezi baronse. No kuvuga ibiro 2 byo muceri, ibiro 2 by'ibiharage, amasabune 6 hamwe
n'agasukari gakenya ikiro rero turanezerewe cyane na kino gikorwa kibaye kuko gufashwa n'Imana mu by'ukuri ntitwora nkuko tubivuga kubera yuko twasanze nkuko abayobozi ba kino kigo babitubwiye ari ahantu hadakunze kwiyumvirwa ko mbere wanashaka na twebwe naho twari tumenyereye gukora ivyo bikorwa twari twibanda cyane mu mpimba ndetse no mu bitaro nico gituma hano twari bwahagere ariko dusanze ari ahantu twari twaribagiwe ariko mu by'ukuri Imana igize neza kubitwibutsa turabonye yuko hariho ibikorwa bidasanzwe rero tunezerejwe nuko kuntu bigenze neza abo twari twateguye Imana ikaba yongereje tukaba turonse nibisaguka ari byo mubona hano tuzanye mu gihande cy'abagabo twovuga ati dushimye Imana cyane nifuza yuko nucanso kubunyene aya nigira ibwambarangwe ku gatumba nkabona nisanzwe ngwariye ngaha ariko numva nakize rero cyo nsavye ndashimiye gose abantu batugende baduhaye agasabune barakoze Imana ibahezagire baragahora gutyo baragahora baraba bagwaye Imana izobaha umugisha nkuko natwe itugiriye neza murakoze Yesu nashimwe ubu nimenewe neza njyewe azenye kumesa nahoga bakuze Imana ibahezagire umwe mu maforoma akurikirana abagwaye mu kigo CNPK akaba ari no mu bafashije kwakira abashitsi arashima cyane igikorwa cyakorewe akanatera kamo kubo bishobokera bose kubo kwitaho abagenda n'indwara zo mu mutwe yarangije yerekana ingorane abagenda n'indwara zo mu mutwe bakunda guhura nazo acaboneraho no gutanga impanuro ego murakoze kumpa kakanya jewe nitwa Ndayirukiye Orene ndi umuforoma yakurikiranye ibijanye n'indwara zo mu mutwe nkorera ngaha nyene nakanyamuneza ntangere niho ikomeye cyane badukoreye kuko batugarukaniye umunezero mu bavukanye bacu bagwariye hano muri kino kigo c'abagwaye indwara zo mu mutwe no kuvuga yuko birakomeye cyane muri byinshi bitera indwara zo mu mutwe harimo kutitabwaho birakaburira abantu indwara zo mu mutwe rero kino ni igikorwa gikomeye ko barabonye ko hariho abantu babiyumvira abantu babakunda bafise kumuzirikanye ni ukuvuga byabagarukaniye umwizero w'ubuzima birakomeye gose rero ntitworonka uko twobishima tubivuga mu majambo birakomeye gose nka twebwe tubibona nkaho nibaza banabibonye mwabonye ko bishimye banezerewe baryohewe ahubwo ushobora kuronka ijwi rirenga rigashika imbere gose yotabariza cyane gose abafise izi ngwara kuko n'abantu batitaweho kandi bafata imiti ku mwanya muremure ikanabazimba bikabagora kenshi bakunze gusaba ati turose uko vyogenda natwe tukavugwa ku buntu kujya abafise izindi ngwara bavugwa nk'akararo abagenda n'umugera wa sida bararonka imiti ku buntu nabo bama bariko barataka igihe cyose ati natwe vyo tugendera gutyo kuko ni imiti izimvye kandi ifatwa igihe kirekire hariho n'akandi kamo twotera gose mwe mudukoreye igikorwa ciza hariho abandi bari mu madini ahubwo babuza gufata imiti ngo kwizera konyene ngo kurakiza abo n'abantu nyene batatworohereza na buhoro buhoro hariho abahora bava hano bagize mitende batahanye iyo miti basubira bagahana namwe n'abo bantu bakabuza gufata imiti bakaca ingwara zikazibasubira kandi zikabaremvya gose nibaza nico n'ikintu gikomeye gose mwodufasha gose mwege tutayibabonye ko twumvise akanyamuneza ko dushobora kubona hariho abadushigikira bakatwumva mudufashe ne muri abo bantu mubatahuze gose ko gufata imiti n'amasengesho birajana hariho umuco w'abarundi bazi ngo kuryamana n'umuntu umupfasana agwaye mu mutwe ngo bitanga umugisha ni ikintu kibi cyane gose hariho abapfasoni dufise hano bagwaye mu mutwe baragwara n'umugera kubera uwo muco mubi wabo bantu biyumvira ngo kuryamana n'umuntu agwaye mu mutwe ngo bica bibahangwa itunga ngo bacaragira itunga n'ibindi rero mugere mudufashe nyene mwigishe nyene kugira abagwaye mu mutwe nabo baronke kamitende boroherwe hariho ibintu byinshi bibabangamira bivanye n'ukuntu abantu batabitahura ho kumujana kwa muganga bakabanza gutwara mu bapfumu mu baki ngo mwazo mu mutwe ntizikira muganga mwayibonye ko hariho abafise mitende ngaha mwabibonye bashoye no kuvuga ijambo bashimira mwabibonye
ego kandi mboneyeho no ku izina cya kino kigo kubashimira rwose mutubere n'abavugizi aho muzoca kuko indwara zo mu mutwe ntibazitahura barabona abarwaye indwara zo mu mutwe ugasanga ntibabegereye ntibabitayeho ni ukubakubita kugira gute umurwayi wo mu mutwe ni umuntu nk'abandi bose iyo umuntu umweretse urukundo nawe arabibona akanezerwa agashima nuko rero Imana ibahezagire ibongerereze imigisha murakoze cyane nkuko muje kubibona ibikorwa nk'ibi bitanga inyigisho nyinshi bitanga umwizero cyangwa se bigasubiza umwizero kwa bawutakaje mwese mwabonye ingene babakiranya akanyamuneza ugweze banezerewe cyane eka mbere nk'umuntu atarasanzwe abizi ntiyamenya yuko bagendana indwara zo mu mutwe reka rero tubararikire kugira ngo umuntu wese ahari agengwe n'urukundo yiteho mugenzi wiwe na cyane cyane bajya abantu basa n'abatawe eka mbere nk'umuntu atarasanzwe abizi ntiyamenya yuko bagendana indwara zo mu mutwe reka rero turarikire umuntu wese kugira ngo agengwe n'urukundo nk'uko ari itegeko twasigiwe n'umwami wacu Yesu Kristo tukaba turangije tubashimira abantu mwese mwashoboye kudukurikirana tubabwira